isaha zitandatu zirenga ko iminota 10 akaba ari umwanya wo gukurikirana amakuru tukaba tugira tuyashikirizwe na Armel Bigirimana. Ndakuramukije Armel, nongera ndaguhanikaze muri ano makuru. Ndakuramukije Merine. Turi kwigenekerezo rya 2026 ntwarane umwaka wa 2020. Sangwe ikaze nshuti bakunzi ba radio Magarata FM makuru y'uno munsi nayo akabagize n'izingiyongurunguru zikuriki. Naho rero umwuga wo kubarira ibirato atawo usonzana mu gihe umuntu asanze awukora ariko ngo nta karusho karekare karimwo kuko ngo atawindi mugambo wo kwiteza imbere uwo ukoramwo. Mu gihe igiciro cy'imise ngo atari kimwe kubayidandaza ngo biratera ingorane ndetse n'abayigura ngo bagasanga bariko barajuragirika. Ubworozi bw'inkoko ngo sigikorwa coroshe kuko bisaba kuzigaburira neza hamwe no gukurikirana amagara yazo. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo mu binga bw'ivyuma Jean Ciza no reka bidufashamo. Gwino muri sanze muri radio Magarata FM. Ndasubiye kubaramutsa reka makuru yacu tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu. Mu gihe kuri ndosi hariko haribonekeza ikiza ruhonyanganda coronavirus kiriko kiratigiza inganda kwisi yose, abantu bakaba batekewe n'ubwoba. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu barahamagarira abarundi bose bongera babibutsa gukwirikiza amabwirizwa y'isuku, aho no kwirinda kuramukanya mu korana mu ntoki, kugwana mu nda ndetse no gusomana, eka no kwibuka gukaraba mu gihe umuntu agiye mu biro canke ahandi hantu hari abantu ubeshi. Ivyo navyo bikakogwa mu ntumbero yo kwirinda ndetse no kuzitira tutaronegwa kuri ico kiza ruhonyanganda coronavirus. Reka amakuru yacu yo mwiterambere ngo naho umwuga wo kubarira ibirato ngo atawusonzana mu gihe umuntu asanzwe awukora ngo nta karusho karekare urimwo kuko ngo atabintu byo kwiteza imbere usanga uriko urawukuramo. Jedeo ati kuva abuze amahirwe yo kuja kwishure yaciye atangura gukora umwuga wo kubarira ibirato kandi akaba awumazemwo imyaka itari mike. Hagira ko nasaba abose baza gukoresha ibirato gukorohereza ababikora. Reka tumutega amatwi hakaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Johnson Byamungu. Nkora umwuga wo gushona ibirato ganawutanguye mu 91 hari mu kwezi kw'icenda, maze kubona ko vyanse ko nja kwishuri abavyeyi bakambera ibigabo bakanka ko mbandanya kwiga, naravye nyene noshobora kubandanya ndondera ubuzima. Nta karusho kanini cyane novuga, ariko mugabo uramfashiriza mu buzima. Agahuzu nambara ndakaronka, nitwo ushobora gufungurira umubiri ndaturonka, kumbe nuze n'akarasiyo k'abana ndashobora kukaronka, ariko muga nta karusho karekare cyane mbona kuko mu gihe twagiye turengamwo nari narageze igihe mu minsi yarenganye ibintu bikimeze neza, ndaronka gatahe, ndarondera udukoresho dukwiye, ndarondera akamashini, ndarondera n'utundi nyene dukoresho nyene tugezweho twa kijambere. Muga kubwo zingorane zagiye zica mu gihugu, ubusuma bukaba ikirenga, baranyize kubwe ntashobora kuronka gusubira kuronka ivyo bikoresho nari mfise. Uyu munsi rero ndiko ndakora mu gukora uyu mwuga ndiko ndabandanya nkora n'ukwiyungunganya bisanzwe, nta kintu na kimwe mvuga c'iterambere shobora kubiranguramo, ariko mugabo kimwe birandinda sinsonza karekare, kumbe n'inyota sindayigira karekare kandi n'abana ntibasonza birenze. Ndatanguye gukora akazi ndi umusore, nta kibazo na kimwe je ntaciyemo, ariko mugacu usanga wewe wipangiye akarere, nipangiye akazi kuko nayisanzwe mfise umwuga wanje nari napanze kuva imbere y'igihe kimwe. Nka jewe ico uko ndabibona twari dukwiye kugira ibintu vy'amashira hamwe, ariko mugabo ingoro nyezina ihari. Abantu b'uyu munsi dufise inda ndende, umwe agomba kwigungira ko uwundi agomba kwigungira. Mu gihe rero ngo igiciro cy'imise ngo atari kimwe ku basanze bayidandaza ndetse ngo biratera ingorane ndetse hamwe n'abayigura ugasanga bariko barajuragirika. Mawe n'Imana Bienvenue ayidandariza mu Minago arasaba ko igiciro cy'imise coba kimwe ku bayidandaza bose, ati ivyo vyonatuma abene gihugu bagabanya imyidogo. Reka tumutega amatwi no bakavugiye kuri micro ya Gerson Dizenye. Nkora akazi ko kugura imise tukayihonda tukayisya tukayikoramo amavuta y'imise. Biramaze iminsi itari mike nk'ikiringo c'imyaka 4 ndabirimwo cyangwa se iyezine itangwe ngaha. Akarusho si kanini cyane, haramuka duke nyine kugira umuntu abeho yiyunguruza ku buzima bwa misi yose. Intambanye ya mbere dufise ikibazo cy'uko usanga ibeyi yo kugura imise itaba ari imwe kuri twese tuba turi ngaha, ku buryo usanga tugura ibeyi zitandukanye. Ivyo navyo bigatuma tugira intambamyi ya mbere mako kazi bivanye n'ukuntu tutaja ku rutonde rumwe twese ngo tugure ibeyi imwe izwi. Indi ngorane ni
navuga kuko dufise ingorane nk'abantu batuzanira imise, ugasanga umuntu aragera akubwiye ko afise imise ukamuha avance, hama akakubwira ko ikiringo nko mu ndwi zibiri ko azoguha imise, mbwa ugasanga indwi zibiri zirarenze, kubaye ukwezi cyangwa amezi abiri nawe waramuhaye amafaranga, ari ramutse ayirose nawe ugasanga nawe yatoye amafaranga ahandi hantu, wewe ntacaguha iyo mise, ahubwo aca yiha wa wundi yatoreko amafaranga ubwa mbere, hama nawe akacaguha ubwa nyuma. Ni ukuvuga aha turezine zine nizo zikorera hano mu Minago, dusivye zikorera hariya ku Rugata, mbo turezine zine. Hama rero icyo nosaba nk'abagenzanye dukora akazi kamwe, nuko twokwicara hamwe tukavugana tukagura ibeyi imwe kugira tureke kujuragiriza bene igihugu kwibeyi, kugira akazi kacu bikunde kagende neza, nanaryo usanga tuba dufisemo ibiharuro birebire cyane amadepense, navyo ibyo bigatuma byo tugirira ingaruka mbi mu kazi kacu. Reka amakuru yacu tuyarangirize mu gisata cy'ubworozi. Ubworozi bw'inkoko si gikorwa coroshe cyane kuko bisaba kuzigaburira neza hamwe no gukurikirana ubuzima bwabyo, nkuko bivugwa na Bikorimana Jean Bosco akurikirana ishira hamwe ryo korora inkoko ryo bise projet iwacu, rikaba riri muri commune ya Bugarama. Aravuga ndetse akavuga n'ubwoko bw'ibifungurwa bazigaburira, kandi arashima yuko byabapfunyirije urugendo kuja kurundira amagi mu gisagara ca Bujumbura, ndetse n'abayadandaza nabo nyene bakaba baharonkeye agahengwe. Reka nawe tumutega amatwi, akaba ari nkuru dukesha Gerson Ndizeye. Hano mubona ni ikigo kuri projet bworozi iwacu, na hano basanzwe hororerwa inkoko. Hama jendi ngaha nkurikirana ivyaha vyose uvuga ku munsi aha twazifungurira tukaziha umuti cyane nk'iyo zigwaye, tukongera tukagezwa nyene kunobagura amayayi ziba zataye, hama tukongera tukayacuruza. Ubu bintu tuzifungura n'ubwoko bwinshi, navuga hari burashika nk'ubwoko 12. Murashaka kuvuga nk'i sondomaisi, tugashiramo imiti yitwa feed booster, tugashiramo n'andi ma produit atandukanye cyane nk'ubushaza, tugashiramo na calcium n'ibindi byinshi nyene tugenda turavanga. Turashima uko imisi yiterera niko umwimbu uyongera cyangwa ukagabanuka, kuko inkoko simisi yose zita, hari izigabanura n'igihe ziduga. Hama sinovuga ko harimo inyungu cyane, buke niko rugenda. Akarusho ntikobura cyane ko bene gihugu kare amagi yahora avi Bujumbura, ubu amagi tuyakura hanyene iwacu, ntavyo twiga baragenda Bujumbura. Tuntu tw'intambamyi ntitubura, ni cyane novuga kari ingwara, ego na hene niyo zice turagerageza tukazikingira, tukaziha imiti zabigenewe kugira ngo zironke amagara meza. Amakuru yacu tubateguriye akaba agarukiye ngaha. Reka ndabashimiye mwebwe mwese mwarimu yateze abiri. Reka nshimire uruganda rwa Radio Magata FM gaduturokanije ano makuru. Nibagiye gushimira Jean Chize yatumye amajwi abashikira neza. Amakuru yo mukamwe ari kumeshikizwa na Ahmed Bigirimana, mugiraho mubaho. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.